définition riba itoyi. Ikigukwemo ni ponctuation. Nzogeza ryari kuvuga ko ponctuation ari ikintu gikomeye cyane. La ponctuation nirirwa nsemerera mutumva mba mu maso ukurikira. Yamuchane best femme murakomeye je nitwa Bernice Nahindavyi kuri Gasonga Ugari show aka GB257. Ano musi rero dufise umutumire afise amatalent menshi d'ailleurs. Numuhungu ashobora gukina amahoro ari umwigisha simvuge byinshi reka tumubaze tuganire nawe ku Gasonga Ugari. Namwe mufise Gasonga Ugari mu kicare ko tuvugana. Karibu Argor. Merci. Merci Bernice. Utuge amazina yawe yose. Amazina yanje abavyeyi bampaye ni Nziza Argor Roberto. Argor Robert. Oui, Argor Roberto. OK. Oui. Ni ryari wamenye ko ufise talent y'ubukome? No ita y'ubukomedia? Ya. Wamenye ryari? Patrick na Cedric hanze byihuse bitagira indero. Uyu munsi sihondi sindi kumwe na mwebwe sinza kubigisha ariko ntikibuze ko ndabasigira amanoti. Shanita 1 abana mwana izi leçon ko ari zitatu yazibona gushika ngano ngaho ejo ndazisangira makaye yanyu. Vyahereye ku ishure. Ku ishure nari umwana ari turbulent, nari umwana dérange. Really ntibigusa. Ibigusa no. Les apparences sont toujours trompeuses de turabizi. Nari umwana dérange donc vyahereye kwirigara nyene nza ndabigirira abagenzi banje muri temps libre nza ndasubira mbwira aba prof bameze natinga ivyo badugirira biheraho haba umugenzi ambwira ati we urazi ko ivyo uwo bidevelopa ukabikuza bikagera kure. Ico giye kwishura ari muri secondaire kandi yaciye imyaka myinshi ariko ngiye kubivyura ariko nandabizi ko bindimo. OK. Yeah. C'était quand? Hari nko muri 2015. Hari nka 2017. 2017 ko je me souviens que nari 9e. Yeah. Hama ide yo kubikora mu ma video. Vyaje gute kuko urashobora kwibrancha peut-être kuri bakigingi canke je sais pas quand yindi moyen kugira ama stand up mugabo ko iki washimye ama video. Nabanje kuvuga ati reka nangure ku ma video ti peut-être nzogenda ndaduga buke kwa niho nkitangura deja niho nshinjira novuga ati muri game hama ide nayo gukora yo gukora ama video ni inspiré cyane kuri Fabio Rukundo. Ya niyo narabirako ndavuga ati arakora ama video kandi arashimisha abantu ati pourquoi pas jewe ci ndatangura rena jewe. OK. Yeah. Mama wawe mama arazi ko ukora ama video actinga nk'umudamu umwigisha w'umudamu ticange n'imvutano nibazintinze. Ijya mbere abimenyo yavyakiriye gute? Abimenya bon nsanzwe ndi umuntu nyene nabwe ndi turbulent fisa amajambo menshi nubwo twabanya mbere wamenga ndahoze ariko tumenyanye nyene ndafise amajambo menshi. Iyo bari basanzwe babizi muhira ko babanyita umusazi warasazi donc igihe umunsi wa mbere ndabishira habona umunsi wa mbere ndamwereka video ya mbere ntiyatangaye cyane yavuze ati nivyo vyari bisigaye. Dans Jean yaravyiteze nivyo naratevye kumuha show. OK. Uwo dukinira gatonya ingene horo bigenza. Ingene ndabigenza. Gato gusa to get in it. Birahava bingora kubera sinazanye ma perruque sinazanye kandi navyumviriye sinzi ikintu ca binyibagije sinazanye twa turorimba nambaye twaba prof nyene kugira ngo prof akuyiye nukuri ndabemereye ubukurikira ya ndabemereye nta n'inkoni nazanye simbona no ngana hano no yikura basha nci giti c'abandi birabujwe ko none ibidukikije na mbere. OK. À 12 ans wari ufise indoti à 12 ans à 12 ans même avant 12 ans même gushika n'ubu indoto mfise ni imwe n'ubu ntirahinduka. Wow. Biri incroyable kuko turafise ukuntu tukira abana tushaka bamwe bavuga ati nzoba umu docteur abandi nzoba umusoda
ariko au fur tugenda turakura bigahinduka ariko je birantangaza cyane biramfasina ingene indoto nari mfise kuva ndi umwana ariyo n'ubu nkifise yo kuba umunsi w'umujournaliste best femme naza kudodora muze munyugururire karibu merci. Ok, aba izindi talent ufise à part comédie izindi talent mfise à part comédie ndoshobora kuvuga ko mfise talent yo kwandika nubwo ndiko ndayizimya. Ego. Wandika blog? No, si blog, nandika bijanye n'ubuzima ibi turiko turabamwo ndashobora kwitegereza blog ndashobora kwa blog. Okay, ndashobora kwitegereza ibintu turiko turacamwo aho isi iriko iraja kwa nkagira ide nkaca nkumva inspiration iraja nkandika mugano kuri iyo talent yo kwandika novuga ko ndiko ndayizimya kuko ndanebwa ndategwa no nibisanzwe bya byose abantu benshi bandika bangira byamvuge jeyo basi ndavugira abandi naje binashikira nkabura ivyo nandika vraiment nka kamengo ni vacances quand même je suis soulagé ndufise ko nayijenye ukabura ivyo wandika mugabo utavyiteze uzona ikintu kinaka kirabaye urabaye inspiré uco wandika texte runini kandi wumva uri soulagé je numva ndi soulagé ndavuga heureusement sinatakaye bya biracahari muri jewe wowe guha usubiremwe umustar w'umurundi kazi usubiramo inde hama kubera iki subiremwo umustar w'umurundi kazi genre ngene agira ingene avuga novuga nka Mokenzi. Kubera iki Mokenzi no musubiramo vyoroshe cyane kubera bon sinovuga yuko ndamukurikirana cyane ariko quand même ndabona ama video yiwe ndabona udu TikTok twiwe ingene atamba ingene avuga vyonyorera kumusubiramo sinzi impamvu ariko je ndumva vyonyorohera urabona ko woshobora gukina film ukaja muri film natsiga za Alvin canke même ugakina mu z'abafani canke mu Rwanda canke je sais pas bien sûr mais dépendamment ya rôle j'ai rôle ziri sérieux nazo nshobora nukuri voilà rôle ziri comique ni bien je participerai ama réseaux sociaux arorohereza abantu bashaka kumenyekanisha amatalent yabo wewe wabigenjeje gute ni zihe réseaux wahisemo gusumba izindi réseau nahisemo nimwe wanashaka niyo Instagram kuko murabona ko ari naho ama video yanje ari très viral niho akurikiranwa cyane niho ari like cyane niyo navuga réseau social nahisemo gusumba izindi muga n'izindi ndiko ndiga ingene nozikoresha en même temps ya kugira nagure communauté yanje ku ma réseau atandukanye nka TikTok TikTok surtout ndiko ndarabingene no bigenza naho yena ama video yanje ndayashire ko même na YouTube biramaze gushika umuprof ukamusubiramo abona agatwenga reka ndaba iyo ya nyuma hari muri 8e année la prof yarinjiye mu ishuri arinjira afise agashakoshi na echarpe ari naho biga ibintu byo kwambara ama echarpe nabikuye niyo nabikuye kuko umuprof ambara n'amarori bien sûr que oui déjà niwe inspiration niwe inspira kuba twarahamana harageze anambwiye ati je ninjiye zurasohoka okay so arinjira afise vyabikaye vyabo ndazi vyabipapuro bimwe bagendana misi yose bambabarire arabidepoza kuri table n'agashakoshi na echarpe arayikura ayishira kuri chaise sinzi ikintu yoba yibutse ko yibagiye aca arasohoka hanze sinamenya aho yagiye sinzi yasohotse ariko je rero mvuga ati comédien que je suis et que j'ai toujours été chansimbira imbere nambara echarpe yiwe ico nari mbuze ara marori pour le moment muri uwo mwanya nambara echarpe yiwe ntora n'agashakoshi kiwe ca ntora n'ingwa ntangura kwaptinga kujya hora tugirira kujya dukarira byo kujya nyene abanyeshuri bakoma induru laisse pas deviner yace yinjira ariko arabigira sindaheza makanya okay abanyeshuri bakoma induru umva sho irabashona je daja muri muda ryoherwa ndibagira anyinjirira ko nko wabivuze anyinjirira ko muri uwo mwanya ntivyanyoroheye ariko ndashima Imana vyararenganye sinorohewe ariko ronka renvoi ariko ronka renvoi ariko barankuye amanota atari make
ubuzima burabandanya ariko mu nyuma naho nyene nagiye gusanga na la prof vyaramutwengeje kwa nawe nyene vyaramutwengeje gusa nyene kugira nyene autorité yego baguhaniye kandi na dérangement abanyeshuri baravuze bakumye induru kwa ok na yahe ma défi ukunda guhura nayo muri izo création de contenu tiwawe défi novuga ati ya mbere mpura nayo n'ama commentaire négatif n'ama commentaire négatif ariko jewe nkuko abantu benshi basanzwe babizi ndi umuntu w'umujomanfu ikintu cyose wombwira gitandukanye nuko jewe niyizi ça passe à côté naco kingiye n'ikinyafecta na gatoya iyo niyo novuga défi ya mbere mpura nayo n'ama commentaire négatif sinon izisigaye ama commentaire ari positif ndayaronka kandi ayo niyo c'est ce que je retiens négativité nkayishira hariya tu sais que umuntu sinzi ko navyita kwiaventura ku ma réseau canke akavuga ati jenge nashire une partie de ma personnalité ku ma réseau afashe risque idasanzwe vyo ndabizi abarundi gusa mugabo tout simplement abantu misi yose bazokwamana bafise ikintu co gukritika ils en ont ufona des critiques ziri positif mugabo kandi abantu exagère akakwita ikintu tabaho akagutuka gusanga no muri DM voilà surtout les ma DM naje harabahora bansangaho ariko heureusement ko ndazisoma nkarengana bana warakoze kuba warampaye personnalité yanje y'ubujomanfu yako nukuri kuko iragusova vraiment gose hanyuma uwo guha itike y'indege yaho ushaka kuja hose n'amahera $20,000 woja he itike y'indege naho ushaka kuja itike y'indege gushikana umva nimba uvuga Maldives nimba uvuga hehe je sais pas na $20,000 argent de poche woja he sans hésiter noja Finlande kubera iki Finlande déjà iri no mu bihugu tudakunda kwiyumvira ko bibaho voilà justement c'est ça Finlande ni igihugu sinzi ko vyarahindutse ariko mu myaka yahera atari kera cane c'occupa la première place y'ibihugu le plus heureux du monde le pays le plus heureux oui canke safe heureux kandi na safe voilà na safe yarimwo ariko na heureux yarimwo igihugu kiringa nta kibazo bafise abanyagihugu ntibidoga kwa j'aurais aimé que Burundi buba le plus heureux kuko le pays le plus heureux barakunda kuryoherwa bararyoherwa n'ubundi sinzi ico barindiriye kutugira le pays le plus heureux du monde kuko abandi bararyoherwa c'est vrai barakunda ibintu baryohera ahubwo ngira barondera umunezero kuko ubundi ubukene nibwo ubukene ni iciba barrière sinon abarundi turiho umunezero turawiha vraiment acu uko biri kose baguhaye pancarte wandike ko ico ushaka hanyuma ucahagarara kuri plaza iyo pancarte uyigumana umunsi wose ukwandika kwiki pancarte uko nandike ko ico nshaka kandi akigumana umunsi wose mpagaze kuri plaza abantu bose barengana bambona sois humble icishe bugufi non pas kwicisha umuntu itwa bugufi no ariko ca bugufi babugufi ni bavye hariho nitwa babugufi ikirindi kirimwo amazina menshi babugufi ngabo hava biruka canke bava babona ati mvuze ko bobicisha no ca bugufi sois humble iyo pancarte no igumana umunsi wose parce que iyo uri humble navuga ati uri humble déjà humilité ndavuga je ko imbere yanje ni base ibintu vyose ndakunda umuntu ari humble nanje bwanje ndi humble bon bavuga ati ngo sinzi hari umugani uvuga ati ngo nanje ndawibagiye nta wivugira nta wivuga amakarite ntawo kwihaya nta kwishimisha n'abandi c'est vrai nuko nukuri nta kwishimisha n'abandi c'est vrai ariko ndagerageza
ndagerageza humilité niyo base humilité ndazi irashobora kugushikana ahantu ibindi bintu bitogushikanya kubera tout simplement le fait d'être humble. Oui. Ni ikihe kintu cakubayeko utazigera wibagira kiryoshe canke kibabaje? I don't know. Kiryoshe ndashobora kuvuga bibiri. Yego nawe biba bitanu on est là turakunda story time. Ok. Oya reka mvuge ikiryoshe ni cambabaje bien sûr. Reka ntangure ku kimeze neza kwanza. Hari le 12 non oya hari le 7 novembre 2015 niwo munsi wa mbere novuga ati nexperimense umunezero wa vrai nexperimenta amahoro ya vrai ni umunsi nakiri umwami Yesu mu buzima bwanje nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje uwo munsi niwo novuga ati nararyohewe vya vrai ndonka amahoro ya vrai ya ico nico kintu ca mbere candyoheye mu buzima. Icambabaje naco sorry icambabaje hari muri 2018 muri octobre le 17 sorry Take your time. Okay. Le 17 octobre 2018, la mort de mon ami, nico novuga que ça m'a le plus marqué gushika n'uno munsi. Yari ton meilleur ami? Oui, yigana, yicarana. Sorry. Bon. Take your time. Merci. Ubundi sindi emotionnel cyane ariko Bon. Nta Ça arrive. kibazo bitwaye ko muraba émotionnel. ça arrive. Émotionnel ou émotif, je sais pas. Mugabo, ça fait partie de ahubwo jewe umuntu atari émotif canke émotionnel, je sais pas quel adjectif umuntu akoresha. Umuntu atari émotionnel ntaba ari umuntu. En fait aba yarapfu aba humanité muri we aba yarapfuye. Nta humanité abafise. Aba ari igikoko nukuri mumbabarire nuko bimeze. Ubona ko ikintu gibabaje gishobora kuba ntubabare. Ubona ko ikintu kiryoshe cyane gishobora kuba nturyoherwe. Ariko ikintu capfuye muri wewe. Haba hari ikintu juste là vraiment ni to discute birebire. Haba hari ikintu capfuye muri wewe kandi utegereza soit gusenga soit travailler kugira ngo usubire kuba umuntu. Rero wumve uri à l'aise. Merci. On comprend kandi biraryoshe kugira umugenzi agukunda à ce point. Yes, hari umuntu ashobora gutakaza umugenzi we ukabona ntacyo bimubwiye. Ubuzima burabandanya. Ntacyo bimubwiye que tu sois là ou pas. Ubuzima buzobandanya après tout. Birashika. Fata easy na Karen twari kugumana. Imagine. Mugabo Imana ikwetsakiye. Amen. Akoze kwiyugurura. Là ça demande beaucoup de courage. Natwe kukubwira ati bireke ndagusabye reka kwitraumatiser canke reka kuvyura ama souvenir ababaje. Nostalgie quoi. Nacho. Paix à son âme. Uretse biratangaje kubona ça fait imyaka ingahe? 5. 2018 octobre. 5 déjà turiko turegeza muri octobre nyene. Imyaka 5 et la blessure est toujours là. Émotion ziracari ngaha. Ahari hose quand même arazi ko wamukunda kandi ko wari umushuti wiwe cyane. Yes. I hope nawe arabibona ko n'ubu nkimufise. J'espère ko ufise umugenzi quand même ari hafi yawe. ndamufise. Ok. Hama ikibazo canyu. Nzi kuvuga ngo abakera ntibadutahura twebwe aba jeune tugeze muri siècle y'ama réseau qui 21e siècle
turugurutse mu mutwe abavyeyi barugaye ibiki Mm. wewe ni igiki wobwira abajene ariko barata indero nziza side nziza Mm. y'ubuzima canke y'inyifato ukabibabwira ati au fait abadukurira pardon Mm. ils ont raison twari dukwiye kwiyubara muri ibi twari dukwiye gufeza attention muri ibi tukaraba ntidutakaranga tukaguma nyine hamwe ushitse hehe bavuga ati uyu muntu n'umurundi kubera ko yikomporte ukuntu Mm. Je ico nohanura abajene bagenzanje novuga ati umbaje ati bariko baradeviya bariko baradeviya bariko barati inzira nziza mama ngo turi muri 21e siècle muri 21e siècle quoi novuga ati iyi technologie iyi avance y'isi ahisi usirikiriruka c'est vrai sindabihaririye ariko ntitume tuva kuri bwa buntu ntitume tuva kuri ya ndero nziza twahawe n'abavyeyi ya ndero y'ikirundi nubwo isi iri kiragenda ndazi sinzi ari kiratanda ija ariko à ce que je vois ce que je peux voir iri kiravance c'est vrai kandi iri kigenda izana ibintu bishasha ego sinanse ko dukoresha novuga ati izi nouvelle technologie ariko turabe quand même ntizitudomine ntizidutware mu bitari ivyo tugumane ka karanga kacu tugumane ya identité ntidutakaze identité je niyo impanuro numva nobaha kandi n'ikindi naco numva nokongereza ko nubwo mutemwa kimbajije ariko ndakunze kuganira n'abajene surtout abo nsumba abo tungana baragoye sinzi kwanze kubona ko abo mungana usanga bagoye umengo baragoye kwa borda kandi umenga nda twenyine mu mungana ariko nyene umenga ntari karakumviriza kandi abafitiye droit kwa murangana ubwira iki wewe je ndakunda kuganiriza abajene nsumba bari nyuma yanje ndakunze kumensita cyane guhaguruka bakiexploita amatana yacu ndagikunze cyane kuko normalement ndazi ko nta muntu ari vide nta umuntu wese ari normal ntari vide arafise ikintu muri we Imana yamushizemwo ndakunze kumensita kuhaguruka kuziexploita kuzikoresha kuko nous la jeunesse turafise byinshi byo gutanga nous avons beaucoup plus à donner ico mpanura rero nuko twohaguruka tukava ndazi mu mazone de confort yacu tukareka kwinyegeza je ntubona par exemple jewe kuva 2017 même avant yaho nari ndabizi ko ewana kwimita abantu ndabizi iyo doya comedy yo kwimita abantu ndayifise icananiye n'amajwi sinzi kwimita amajwi iyo ndonka amajwi yo nari kurenga mbandenze mbandi yari hejuru ariko Imana ngo nitanga byose ntaco ariko kwimita ama geste expression faciale quoi ndabizi ariko byafashe igihe kuva ico gihe cyose ariko ngiye gutangura ngiye gusohoka ngiye kuva muri zone de confort ubu muri 2023 ico nobwira abandi baje nuko bova muri zone de confort yabo bagakoresha ivy'Imana yabahaye avant que abisinzirana éternellement okay utunye umva harakabazo kanye bansa akabazo ni ikintu ngenda gusaba nyimita turabe ndakwimite ego gatonya tu akantu mparangira peut-être navyonzi my god ndabaye curious ugiye ko bikorera kwimita yo biranyorera cyane isufi mugabo wewe bigomba bingore kuko duhuye no musi sico kimwe nk'aba prof ko nababona umva kuva septembre gushika juillet abo rero byaranyorera kubimita nkawo twomarana ngira nkawe nsomene tubonana nukuri no gufata atambukuku avuguku n'ama expression faciale ningene mu maso ugira uri kuravuga ndakuraba nkabitora okay reka ndeke kukugora kuri jewe okay imita umuntu hamace ngerageza kudevina wariyo umuntu toba tubutse dai gusaba n'ukuri je ate yo kubona nyine akana nyine kunyene live ko sinzi ko nzosubira kuronka ukaza ukuntu uri kuratinga uzozomera ku video nacu no ku ma video hari abari kiyo hagati ushaka live ushaka kumbona live nari kwimita aba prof ku ishure malheureusement nitwize hamwe yego ntabonze nawuzi niho kwitora kadaho umuntu nko mu star pass cyane sinzi cyendo vino wariyo cyane muri bajya ba comedian mu star katura biragoye kuko ushobora kumyimita gusanga la star ntabifashe neza ntabyakiriye neza sinzi ntaco ariko
peu importe uwo ngomba nimite ndasavye imbabazi en avance uzumba barire ni comedy It's okay. ni comedy ni comedy ndiko ndakina nyene ndashaka guhaguruka Ego. Chebe. oya ntaco reka ngire nicaye ntaco ntakibazo hehe ewana nzoba nahishikiye ni hahandi nyene jewe esquin Ndamumenya. urushe kumenya Yaroshe kumenya. arushe kumenya Akantu en fait ugitangura natangura kuganira KS. Ngakanu hereje ewana tuzoba turi kumwe kiwe. Nijwe ahubwo wagerageje nijwe. merci Je namutoye umwe bibaza ko ari. ayo n'abandi bose ndazi babuto utamuzi tuja kumurondera amufollowing ahubwo ntashobora kubifata nabi sinibaza nabanje kwanza gusaba imbabazi ni bon nashaka kubifata nabi so best femme ndamukengurukire encore Roberto wakoze cyane merci je ndakunda cyane umuntu agira courage yo kwigurura imbere y'abantu kuko ilevre turi babiri ngaha mugabo hariya hayo abantu benshi c'est vrai ama dizaine de mille vingtaine de mille benshi bashobora kubibona rero ça demande beaucoup de courage surtout muri culture burundaise sinzi kwerekana sinzi ko nayita côté faible sinzi ko nayita gute mugabo jewe j'admire ce courage merci et bravo uracara umuntu man iyo ni test y'ubuntu uracara umuntu merci continue hanyuma aussi merci ko wemeye kuza sangana natwe gasanga bugari de rien hanyuma karibu no muri Karababa uzogisambuza nayibonye basha guys Karababa siyo gutuma mu mwana siyo gutuma umwana vraiment nta numwe batumira adashikana 18 ans adashikana 18 oma shatse kuvuga ati simvuze ati ngo siyo gutuma umwana muri sense y'umwana nyene umwana muto like siyo gutuma umuntu ari faible non uri faible gipiripiri c'est ça non ya deja honyine kugipiripiri ni force ha je nani piripiri menyere ucuvugisha ukuri uvugisha ukuri nta kimwe dushimire na Rushomba ya Garden editezi kibanza ni ahantu hameze neza cyane hari calme ushobora no kumedita ushobora no gufungura neza wisanzuye ahantu hameze fresh ahantu ushobora kugirana n'akadate n'umubebe wawe gose bebe turabukunda twese atwo tuzina anyway thank you nawe utaha